Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa hirya no hino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe ikaze. Ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi w'Imana w'igenekerezo rya gatatu z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ntunyemerere nkuhe mwiriwe neza, ndetse naho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi ntunyemerere nkuhe mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu kibanyi c'u Rwanda ntunyemerere nkuhe mwiriwe neza. Wowe udukurikira uri mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo ndaguhaye mwiriwe neza. Nawe udukurikira uri mu gihugu ca Uganda ntunyemerere nyene nkuhe mwiriwe. Wowe udukurikira uri mu gihugu ca Kenya ndetse na Tanzania nyene ndaguhaye mwiriwe neza. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe ntawe utarafyondako, hama ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro vyose tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibatohoreza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro biba biriko biravugwa hirya no hino mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'ubutungane, igisata ca politike, mu gisata c'ubutunzi, mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, hama nyene ikayabashikiriza yose uko yakabaye, inyuma yo kuyatohoza ndetse no kuyakusanya yose kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Utegerezwa nyene kubandanya ubana natwe. Intwari ibereye no kurwanya ibiturire ni igikorwa ca bose, yaba amashirahamwe adaharanira inyungu za politike, abenegihugu hadasigaye inyuma leta. Ivyo ni ivyashikirijwe mu kiganiro catunganijwe n'ishirahamwe ryihaye ihangiro ryo kurwanya ibiturire Orikome mu ntumbero yo kwerekana ingene kurwanya ibiturire n'intwari ibereye aho bigeze mu gihugu c'Uburundi kuri uwu wa mbere Nyakanga 2023. Ntarakugezako iyo nkuru ku buryo buramvuye, ariko ntunyemerere nkugezeko iyi nkuru ivuga ko leta ya Ndayishimiye igiye gutandukanya amagara y'abakuru n'amagara y'abanyagihugu. Inama y'abashikiranganji yo kuwa 30/8/2023 yafashe ingingo yo gushinga ibitaro bikomeye bigenewe abategetsi bo hejuru n'ibihangange, abo bise les grands personnalités. Ivyo bitaro ngo bizohabwa ibikoresho bikomeye cane, intumbero ngo niyo kugabanya abaja kwivuza hanze no kugabanya umuvuduko w'abaganga bakomeye b'abarundi bariko baja kurondera ubuzi mu bindi bihugu. N'ubwa mbere mu mateka y'u Burundi hazoba habayeho mu mategeko no muri politike y'igihugu ubuvuzi bugenewe abakuru n'ubuvuzi bugenewe abarundi bato bato. Ni vyiza ko habaho ibitaro bikomeye bishiraho ubuvuzi abarundi basigaye baja kurondera mu Buhindi, muri Kenya, mu Rwanda n'ahandi. Ariko si vyiza ko ubwo buvuzi bwoza bugenewe akarwi gatoya k'abarundi bitwa abakuru n'ibihangange. Bukwiriye kuba ubuvuzi bugenewe abarundi bose. Twese turafise uburenganzira bwo kuvurwa neza. Kanatsinda urupfu n'indwara ntibicagura. Kumbure nta muperezida azosubira gupfira mu bitaro vy'i Karusi, ariko urupfu rwo ntiruzotandukanya abakuru n'abato. Perezida Ndayishimiye yarigeze kuvuga ko mu Burundi hari amoko abiri gusa, umureta n'umwenegihugu. Iyi ngingo rero igiye kubishira mu ngiro. Hari abavuga ko hariko vyari bisanzwe ko hari ibitaro abakene batajamwo, ngo ntibikenewe ko birirwa barongera ko amategeko abibutsa ko ari bato. Hari uwucibuka inkuru y'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Evrade Giswaswa igihe akubitirwa muri boîte de nuit yitwa Toxique. RPA ivuze ko yivurije ku bitaro Prince Regent hakaca yigovyora ko umukuru w'igisagara ari umunyacubahiro akomeye atoja kwivuriza mu bitaro nka Prince Regent. Nayo mbandanije na ya nkuru nari nkugejeje ko mu ntango z'ano makuru nuko intwari ibereye no kurwanya ibiturire ngo ari igikorwa ca bose, yaba amashirahamwe adaharanira inyungu za politike, abenegihugu hadasigaye inyuma leta. Ivyo hakaba ari ivyashikirijwe mu kiganiro catunganijwe n'ishirahamwe ryihaye ihangiro ryo kurwanya ibiturire Orikome mu ntumbero yo kwerekana ingene kurwanya ibiturire n'intwari ibereye aho bigeze mu Burundi kuri uwu wa mbere Nyakanga 2023. Kubw'umwigisha mu makaminuza Masabo Michel hamwe na Metere Ernest Ndikumukama bashikirije uruhara amashirahamwe adaharanira inyungu za politike no kurwanya ibiturire afise mu iterambere ry'igihugu. Ayo mashirahamwe iyo ahari mu gihugu hakurikirana ibikorwa vya leta,
agakebura akongera agakosora utunenge ibintu bitaraba nabi, akanafasha abenegihugu mu kubigisha no kubafasha imanza zagoranye. Akarorero katanzwe n'abenegihugu bigeze kugira ikibazo n'ibanki, imwe muri ayo mashirahamwe yarashoboye kubijamwo irabafasha maze iyo banki irabatunganiriza. Ku bwabo rero iyo ayo mashirahamwe adakoze igihugu kirahomba vyinshi kubera atawukebura canke atore utunenge kare ngo duheze dukosorwe kare n'abenegihugu bakabihomberamwo. Ikindi cashikirijwe muri ico kiyago ni intambamyi ayo mashirahamwe canke ibimenyeshamakuru bagira mu kazi kabo, kuko hariho bamwe mu bajejwe intwaro iyo babakebuye canke bakabereka utunenge bibabaza bigatuma akazi k'ayo mashirahamwe gahungabana bikabaca n'intege. Ayo mashirahamwe akaba asaba leta ko yofasha mu gufata amategeko abereye ku bantu bose, inzego zose zigakora zubahiriza amategeko kandi zidegemvya. Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricom mw'ijambo ryiwe yagarutse ku ndongozi zimaze iminsi zikurwa mu mabanga, ahavuga ko bavyakiriye nk'ibisanzwe mw'ishirahamwe Oricom, akaba agira ati ni ibintu vyamwe bikorwa mu gihe mu bajejwe intwaro hagize uwudakora akazi kiwe neza. Nayo kandi ati sinahura ingene nokwagirizwa kuzibira ibarabara ry'imigenderanire kandi ritarigeze ribaho. Uyo ni Sezibera Emery wo mu gacimbiri ka Karombo ya kabiri umutumba Rubirizi iri muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Uyo mwenegihugu akaba avuga ko atangazwa n'ingene yabonye ikete ryo mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu rizunguruka mu materefone y'abantu rivuga ko abenegihugu bamwitwariye mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2022 bamwagiriza ko yubatse hagati ko arazibira ibarabara ry'imigenderanire. Mw'ikete ryo kuwa gatanu Myandagaro 2023 umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Teretse yasavye buramatari wa Bujumbura kubahiriza igisabo c'abenegihugu c'uko iryo barabara ry'imigenderanire ryo kubahirizwa vuba na bwangu. Sezibera Emery ati nahaguze abajejwe intwaro ku mutumba no muri zone bahari, hanyuma turashinga uburimbi, nta barabara bavuze ko risigwa kuko nta n'iryari rihari. Iyo parasera narayandikishije no muri komine baraza barayipima, hanyuma ndayironkera impapuro hatabarabara bahabona. Yemeza ko haje kuhubaka yubakiye ku burimbi bumutandukanya n'uwo basangiye urubibe wo haruguru yiwe, araduza n'uruzitiro. Yongera ati umwe mu babanyi banje abonye nubatse yaciye ansaba ngo nsige ibarabara, sinemeye kuko nta ryari rihari kandi iparasera nari kuba ndayishe, kandi baheruka kuyinkurako imetero 2 imbere. Bagura ibarabara rikuru ntiyashizwe, yaciye ansaba ngo hangurire ibarabara kugira abe ariho hazoza araca hatarinze kuzunguruka kuko ari hafi. Navyo sinabishimye ahubwo namusavye ko yongurira iparasera yose nkahava. Ivyo navyo ntiyavyemeye, aca atangura kundega mu buyobozi ko nazibiye ibarabara, biraduga gushika ku nzego zo hejuru. Sinzi n'ingene vyashitse mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, nta na kopi y'urubanza rundega naronyejwe, ahubwo nsaba ko bondenganura canke uwuhakeneye akahangurira hose nkamubisa. Umwe mu benegihugu baba inyuma y'iyo parasera akaba avuga ko hatarubakwa ata barabara riboneka ryari rihari, ariko ko hari akayira k'abanyamaguru bacamwo bagiye nko gusuma canke mu bindi bikorwa kuko ari hafi hashikira kw'ibarabara rikuru. Akavuga ko hamwe hokugururwa vyoba vyiza batorinda kuza barazunguruka. Umukuru w'umutumba Rubirizi Japhet Nshimirimana akaba avuga ko aho hantu hari amatongo y'indimiro gusa, ata nzu zari zisanzwe zihari. Hatanguye kubakwa amazu wasanga haboneka amabarabara hadashika kw'ibarabara rikuru, kuko ntihari hatunganijwe ku rugero rujanye n'intunganyo y'ibisagara. Ati kw'iyo parasera ya Emery nta barabara ryari rihari, kandi n'ubu ku yandi mabarabara hari ahandi muri ako gace hariko ayadaseruka.
ariko ico twifuza nuko igisagara coba nyabagendwa amabarabara agaseruka mu gihe habayeho ukumvikana kubo vyega bigakorwa mu bumwe mu gihe bibonetse neza ko aho hantu ata barabara ryari rihasanzwe mu gihe hagurwa. Ese wumva ari akahe kajambo wobabwira? Twandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire.